Boje nitwa Ndayishimiye Serge. Yego. Ndayishimiye Serge mwavukiye he? Bojewe navukiye ku musozi wa Sorero, commune Butezi, zone Butezi, intara ya Ruyiki. Ni kuvuga ko ibyabaye mu cyana gatatu warafite imyaka ingahe? Narifite imyaka 10. Yego, byagenze gute aho wari? Narifite imyaka 10 ariko byose kubera byankozeho ndavyibuka neza cyane. Aho narindi ari kwisorero, hanyuma ko byagenze maze mwaravyumvise Perezida Melchior Ndadaye yamaze kwicwa, maze gupfa abantu baciye birara mu bandi babaturanye ataco bapfa. Yego, ababanyi rero baciye batangwa gutegura kutwica bukeye bakivyumva ku radio. Ababanyi ni kuvuga abahutu? Yego, murazi yuko byari ibintu by'amoko. Twari dufise agace k'iwacu karimo abatutsi. Yego, umva rero abaturanyi nibo baciye batwiraramwo, umuntu mwahora musangira kabisa n'agahiye akaza kurahura umuriro, kaza gushaka umunyu. Bukeye twabonye bazanye imipanga n'amacumu. Hari tariki 22. Yego, kuwa kane. Mbo bukeye rero twari dufise data wacu yarafise radio. Ico gihe radio zibona ntizavuga, yaravugije radio hanze, nibaza ko bari nka BBC, baravuga yuko perezida yapfuye. Ico gihe atubwira ati ngaha rero si heza. Bukeye nkuko yabivuze bazindutse bazi ko baratubwira bati twegeraniye ahantu hamwe, abantu twaba kwibarabara twaravuyeyo tuja mu mihana mu bitoka, ahantu hari nyokura avyara papa. Niho twese turi abantu 56, abagore n'abana. Abagabo bo batubwiye ati turabakeneye, nibo batangwa gufata barabica. Abandi nabo bariruka amashamba kunyegeza bari bahari. Abo bagabo babishe byari? Abagabo babishe kuwa kane, kuwa gatanu gushika kuwa gatandatu. Nukuvuga bamwe baza baragenda bakinyegeza, hageze mu ijoro baragaruka, ariko bahavuye baturiye amashamba yose akikuje iwacu. Mu kubica babasanze aho mwari mwegeranye? Yego, hariho babiri binyegeje mu nzu. Twege twaba turi hanze, barinyegeza musi y'igitanda. Ari witwa Bukuru baramahasa, Bukuru natoyi. Barinyegeza musi y'igitanda, barazana amacumu, barondeza amacumu nyene bagenda baracumita. Uwo Bukuru nyene baramusogota icumu, barumva ko ari yari. Bamusohokanye bamumereye nabi cyane kubera icumu bacumita mu kanwa, bacumita mu muhogo, umva barinyegeje musi y'inzu. Musi y'igitanda niho baramuzana, baramwica baramumaririza. Bamuzana hanze, bamwishe na mama wiwe wabona. Aho twari turi. Aratubwira ati mwege abagore n'abana ntaco tubagira. 72 bisha abagabo. Timwege nimugume ngaho nta kibazo. Abo bantu babigira bari bande? Abantu babigira barabaturanye nyene. Yego, mu bwoko bw'abahutu kubera ariko barondera ubwoko bw'abatutsi. N'abaturanyi nyene beshi bamwe baracariho, abandi hari bapfuye bishwe n'ingwara. Yego, muri ico gihe barahejeje kwica ba Bukuru. Ibintu byabandanije. Hariho data wacu umwe rero yarafise radio yaduha amakuru. Niwe mu nyuma novuga ko mu bagabo basozereye ko kwa gatandatu yari mudandaza, yarafise butike yikorera ivyo yaracuruza. Kabara mushaka cyane kugira bamutwara ibintu, yarafise inka, yarafise amafaranga. Ico gihe yaragiye mu ishamba rinyegeza, barahaturira, aragaruka rinyegeza. Twe urumva hari ahantu twaba turi stable, twaturindiriye nyene ikizoba, twari buhunge. Arazenyegeze nyuma y'urugi ko tubasha guhunga kubera haguma hari abantu baducunze. Baguma runka abantu 4 baducunga kugira ntituva ahantu. Umva bari birindiriye umunsi wo kuza kutwica. Umunsi wa gatandatu rero data wacu aravuga ati n'ubundi ninyegeza aya mashamba bayaturiye hose, nta aho nca hose nibo gusa. Bamwe basaka ku musozi ariko bararaba. Inyegeza nyuma y'uruki hacaza igitero c'abantu bashika nka 20. Batera binjira kumwe bagenda baracumita amacumu munsi y'ibitanda barabakata muntu yinyegejeyo.
abonye maze kwinjira arasohoka ariruka, hariho abari basigaye hanze baramufata baramutema, baramuciye intoke baramutema ngaho, yari afise imipanga myinshi cyane, ariko Imana iramurokora, ariruka baramukurikira, sinzi ahantu yaguye mu kinogo ntibamubona. yiruka bamuciye intoke? Yego, ntabwo baziciye ino hose mu mugongo, aho hose ari imipanga, buryo umuntu apfa umusi we wageze. Sinzi ahantu yabaguye mu kinogo, baramurondera baramubura. Yitwa Liberi, Mufyoti Liberi. Hanyuma aguma ngaho mu ico kinogo, sinzi uko ngene bumaze kwira, bibaje ati yapfuye, yaguye nko mu kinogo c'imetero nka 12. Hanyuma ariko yaragikomeye, nta mupanga bigeze amukubita mu mutwe, wenyine arijana arandara arashika ku bitaro by'abazungu Butezi. Bishingira barazi byari bitaro bikomeye cyane byakoramwe abazungu b'Abataliyano. Liberi baca arashika mu bitaro batangwa kumutureta, ariko jivyo sinandabizi, ivyo byabari kwa gatandatu, twari tuzi ko yapfuye. Nivyo kuriya ntitwari tukirira, umva twari hari hasigaye abagore n'abana. Nta mugabo Liberi yabaye umugabo wa nyuma. Nangana gute? Twari abantu 56. Yego, kubera n'amazina ndayazi, harimo tuvukana, je twavukana turabana 6 na mama, bose barabishe. Hanyuma rero kuwa Mungu, buke kuwa Mungu tubona igitero rero. Muzi ko Liberi yapfuye? Yego, tuzi ko yapfuye, ahubwo atamugabo n'umwe asigaye, kubera papa we wanje yarasigaye, ariko nawe vyabaye ari mu Ruyiki. Hanyuma ho hari y'abasirikare barabakingira. Kwa Mungu rero tubona igitero c'abantu ngira barenga nka 200 bo ku mitumba itandukanye. Ariko muzi? Tuzi cyane. Imitumba hari yabiba iregeranye abantu bazi beshi. Baraza, hariho igikona aho kwa nyokuru cari kinini, hari pariti bashiramwo intungwa, impene n'ahandi batekera, ariko hakaba harimo icyumba cari bashobora kwinjira hamwe ukaje wumva vyararabana ivyo vyumba, twese batwinjizamwo, yari inzu y'ubwatsi, batwinjizamwo baca barugara. Muri 56? Yego, baca bariturira, tangura kuvuza induru, ata muntu ari budutabare, turavuza induru cane gose, n'abaturanyi bari baramaze kuba ibikoko, bamwe aza wumva bariko bariririmbira ngo bakomere. Urumva naho bavuga ati ndarokotse ntibari kubasiga. Hanyuma hari abatamakazi 2 bari muri abo 56, harimo nyokuru w'iwanje n'ubundi wo kwa data wacu. Iyo nzu nagiye kuyivamo bo bamaze baturitse n'inda, hariho igihande c'inzu twaramaze iminota 15 iri kwiraka, murabona umuriro wo muci ingene vyari bimeze. Bamaze kugara rero, abantu bakikuje inzu yose. Mama yarafise umwana, yaba yaramaze umwaka n'igice, yaramuhetse, aravuga ati je ntabwo ndi bupfire muri hano hantu. Atora ikibezi arasenya kwa rugi, aca arasohoka. Yego, hariho umugabo muturanye wese nza namwibagira, yitwa Marokera Jean Pierre, aciye amucumita icumu ryo mu mutwe, amaraso aradungereza kure cyane, ariko umuvyeyi apfa nk'umuvyeyi, umwana yarahetse mu mugongo arakenyuruka, agiye kumutora aca muca umutwe. Mama bararangiye, abantu benshi rero kubera umuriro wari mwinshi cyane. Umwana ntaco yabaye, kubera umuriro wari mwinshi cyane. Abandi bantu baciye baguma basohoka kugira bicire hanze, abari bakikuje inzu yose baca baza imbere y'umuryango. Uwa mwana byagenze gute? Umwana ndaza kubibabwira. Hanyuma je nanje nari fise mukuru wanje yiga mu wa 6 yitwa Kwizera Adere, niwe yari mukuru wacu. Nabonye ariko barasohoka, arabona ko natinye nanje gusohoka, nawe biranka ko asohoka. Hariho urukuta rutari kwa matafari gushika hejuru, aca araduga we kugira ngo aci inyuma, aca arankurayo anterera hanze, ankura mu nzu kubera ku ruhande rwa ruguru bari bahavuye bose, bari imbere y'inzu bariko barica abantu basohoka. Bari abantu benshi cyane, bose bace baza imbere y'inzu, usohotse bakamutangura no kumwica. Bari afise ubuhiri buri imisumari, amacumu, imipanga mishasha, yatuyobeye niyo bayikuye.
kariyo nk'abantu b'abanywa wasanga atari umupanga afise ariko ukabona azanye umupanga mushasha ariko mu kuja gusenya yahora aza kuwutira ukabona nyene kari ibintu vyari vyateguwe hanyuma uwo mukuru wanje arankura yantere hanze aho hose nahiye buryo mubiri wuzuye inkovu nuko ntobereka navuye muri iyo nzu namaze gusha hanyuma acakura wundi mwana kwa data wacu nawe aramwururutsa ariko araduza mukuru umutoya nkurikira acarasha wese impudu zose zirasha uwo mutoyi wanje yitwa Arcade yaciye amukorera mu nzu we yahiriyeyo kubera inzu tumaze kuva yaciye igwa ari bakiriyo baguyeyo ariko benshi babiciye hanze mu nzu barahiriye nk'abantu batanu abasigaye bose babikishije imbuga itana amacumu twebwe reko bera ubwenge bwari bwagiye twaciye duhagarara hirya turabwe ne bariko barabica bamaze kubakorera hanze adere amaze kuwukura yakagushira hanze yego ntibakwibutsa nk'uko bakica yego nivyo ngiye kubabwira nawe yahavuye aza twataye ubwenge kubera umushatsi ugize na gutya waravaho kubera ubushuhe twari twahiye twese twataye ubwenge uriko wicwa n'ababanyi muntu ubona yo gutabaye nturi mwirukeho hanyuma bose baraheza kubica ariko wa mwana wa mama ntaco bamugize uwo mwana mutoya kakana gatoya kagumye karira karakana gato cyane hanyuma baca baratubona ahantu turi bati ngo buriya bwa muhungu bwari busigaye baci batwirukako yari wewe na mukuru wa Adere yego n'undi yitwa Ladislas ko kwa data wacu ubundi wewe bariko barazamu uvuga mwari batatu yego twari batatu nitwe twari dusigaye baca batwirukako rero hepfo y'ibarabara rije Butezi n'indi rije Bwagiriza hari inzu z'abaturanyi twateye tuja guhungirayo ariko uwo muturanyi sinomweshera n'ubu aracari n'umutama yego wewe uvye ntavyajamwe umugabo no kugukiza ntiyagushaka kugukiza kubera bari gushaka mwica nawe yari umuhutu yego yari umuhutu ariko wewe muri ico gitero ntawe nigeze mbona ariko ntiyari kuza kukubwira ngo akunyegeze tuhageze mukuru wanje yitwa Kwizera Adere yadusumba twese abonye badushikiriye yitera yinjira muri iyo nzu y'uwo muntu n'uwo Ladislas barinjirayo ariko jewe ngiye kwinjira nari nyuma yabo bansize gato batera icumu riramboroka rifata imbere y'inzu biranka ko ninjira ndabona ko bamaze kunshikira ca ndavyuka n'ingoga nje inyuma y'inzu hariho imiganda y'ubwatsi baba bapanze kugira bazoyisakaze kiriya gihe niba bari afise inzu z'amabati hanyuma niterayo ariko amaguru yagumye hanze baca barinjira babana barabatora barabazana na Ladislas barabatora barababoha sinari nzi nico tuzira mukuru wanje niwe numvise avuga ngo mutubabare ntizosubira kwitwa batutsi ndavuga nti bwabo nivyo turiko turazira hanyuma barabatemagura igihimba kimwe kwacu ndabona babazanye nyene ku mbuga abahungu babiri barabatemagura barabarangiza bariko barakoma indura atawe bayikomera ariko nawe ndavuga nti bose babisha abantu twari kumwe nta numwe asigaye muri abo 56 hoba hasigaye jewe nakakana kuvuga yuko amaguru yari hanze ntibayabonye amaguru yari hanze ariko imana y'umuntu uwo muntu yabatemaguye yarafashe n'umupanga ariko ararabiyo nirutse amaraso arankorokera ku ntuze ku kuguru arashunguruka ariko ntiyigeze araba hasi imana y'umuntu nyene hanyuma baravuga ati kagahungu kagiye bandi aravuga ati ne kariya kadusigirahe timuze tuje kwikura gatuguta baraduga aho twari nyagije kwa nyokuru no kuvuga usigaye ngaho n'ibihimba bya Adere na Ladislas oya bamaze kubatemagura barabakuye kuri uwo muhana babatwara kubata hirya ari ahantu hari gisaka bo nabibwiye n'abantu nti Kwizera na Ladislas ntabwo bagoye muri bajya bandi muzogende murabe mu gisaka hirya yaho bazosanga amagufa yabo kandi ko vyagenze mu nyuma kubera ariho badata bacu bavuye bahunguka
arasubirayo niko vyagenze jewe usigaye ngaho abamwe bishe barabatwaye nsigaye ndumwe mbonye bagiye naciye ninyegeza neza muri ubwo bwatsi ngumaho aho hantu hari kwa Mungu nahavuye kwa gatatu narumvise ko inzara imfashe neza n'abana baraza bagakiniraho muga kubera namaze kubona yuko arababanyi bariko baratwica navuga nti nkavaye tugakina bava bantangana nje banyice kwa gatatu mwijoro nibutse ko aho hantu babiciye hari igiti cy'amavoka hakoroka amavoka hiye kwa mukanyokuru ntihari kure hari nko ku metero nk'ijana zonyene zo mubanyi banavyutse hagati mwijoro amasasi ndayamenya ariko hari nka saa 5 z'ijoro gutyo kubera bica abantu ku mutaga mwijoro nabo bararyama bavyuka mu gatondo saa 11 hanyuma ndavyuka mwijoro hari ukwezi asha guteye ubwoba cyane harabona cyane gose ndavyuka umva umwana amazi iminsi 3 atajya ndagenda shitse munsi ya cagiti sanga imivyimba niho bayirunze abantu bicira imbere y'inzu aho batuririye haranuka cyane ariko sanga wa mwana kakana nako batereye aho kagumye karira karasaraye ntibikunda ko kavuga karasaraye nyine ruhande kiziga ca mama je ndumva yuko ndakabona ndavugana n'uyu mwana jewe ninamutwara batwica twese ndi bumutware numva nayanzana rifise iraheze pe ndiyumvira ico ndi bukore ndakibura naciye nkata nsubira hahantu ngenda ndarira nyene uwo mwana kakagomba kuzana amaboko ngo ndagaterure nanje ndagaterure gute ndagatware ko nanje nabona ko baca banyica ko kana karekeyeho ndibaza ko bakarishwe inzara kubera nabona ko kari aragoni atakindi kintu gisigaye je rero ndasubira hahantu wamengo ni mu nzi wanje muri bwa bwatsi ariko rero buri ko buraca muri iryo joro numva umugabo n'umugore ko barayaga ati burya ari imanga ntimarira imana hari abatutsi bakeya basigaye bahungiye ubutezi ku bazungu naravyumvise ko nari ku musaya w'inzu yabo ubwo nyene naciye mbyuka ndiruka ni nka saa 11 ndiruka hari inzu yo kwa Riberi n'ubundi data wacu ni wacu zari inzu z'amabati ziri kwibarabara ndahaca mbona barakuye ko amadirisha barakuye ko inzugi none ibintu byose byari mu nzu kivangaho wiruka wabitse kugiye nari nzi ko ngiye aho ibutezi aho ku bazungu nari ndahazi hari bitaro bikomeye ni twaje kwivuriza nari maze kujayo abo bavugana bari bande abayivugana barabo tunyene nari nahungiye nari mu nzu munsi y'inzu yabo yego nibo babiyaga mu nzu hajya buri ko buraca abantu bayaga narabikabuse hanyuma cantera mpungira kuri aho hantu mvise hari izindi munsi usanga iwanyu barahabomoye bose ndaca sanga bose barabomoye ndashika ahantu twahora twiga nikore primaire bita Mageyo ni ishuri rya kera cyane sanga icyo ntaco bari barigize ariko naho hari umwigisha w'umunyarwanda twigisha yitwa Gakwaya nabo bari bamwishe ariko umugore n'abana biwe nabo babatuririye ngaho mu nzi wacu bari baraje kuri abandi harabatutsi bahahungira nawe yamuturiye ngaho umugore w'umunyarwanda ndashika urenze kuri iryo shure nko ku metero 30 hari tubari aho hari saa 11 zo mu gatondo hari hatanguye kubona ndagenda ngeze ahantu hari akarakurusi kaduga ibutezi baca ku musozi niho hafi kubera hari irindi barabara rihinduka bita mu Kirasira nca mbona wa muntu yica mama umwe yamuca umutwe arambona ari nko ku metero 200 acaravuze induru ngo kagahunda kabonye acaza nyirukako nca subira inyuma shikira kuri bwa bubare abana bagiye kunshikira haje imana y'umuntu imana n'ikintu gikomeye cyane naravuze nti umunsi utaragera umuntu ntapfa je navye hano hamwe ndibwinyegeze kuri ubwo bubare ndabura bwarubare butonze ku murongo ariko hagati hacamwe espacement nca mpagarara hagati y'ubwo bubare bubiri
nca ndahumiriza nti nze kumva antemaguye ntamubonye. Hanyuma Imana y'umuntu arankurikira aho kwinjirira hagati y'ubwo buntu nzeye bubiri ubwo buzu bubiri aca imbere agenda areraguza arabura yongera arahaca arambura kaje ndamubona neza ko yoca hagati y'inzu zibiri ngaho hanyuma karengano aca aravuza induru aca ariruka mwibarabara aravuza induru ati kagahunda kabonye nimuze tukamaririze yakize kugira mwibarabara nanje ca ndava aho hantu nja mu matongo y'iwabo aho hantu nari ngeze ndirenza ko ibikangazwa ndifuka neza ngira nk'imitumba ishika 3 yoba yaziye rimwe nari ngeze nita mu kirasira baraza Sorero baraza abantu benshi cyane n'imbwa baraza bararondera barabura ariko kinabonye rero burya imbwa ntishobora kwifata umuntu hariho imbwa ndigase no ku kirenge muri zo bari bazanye ariko ntiyandiye abandi bagaca basimba ico gikangazwa n'inyegeje nari umwana muto cyane ari fise imyaka 10 kana ari muto ngira no murabona ko ndi muto ariko ibivu vyagiye mu maso bindi vyagiye mu matwi ntavyo kuvuga ngo uri kurikinga abantu bararondondera gushika nka saa 9 barava aho hantu barakurikira hose barabura ntayanzara yaheze ubwo umva ariko umunsi ugira 4 atakintu nakimwe atanamaze indanya hanyuma mwijoro nciye mva aho hantu ndakura ibivu vyagiye mu matwi ndabikura mu mazuru ndihopfora mu maso ariko ndumva yuko atabuzima mfite ndumva yuko namaze kumererwa nabi incanca muri yarakurusi hoho nagiye rimwe ijoro cyane navuze nti nkasubira kugenda buri ko buraca turaza guhura na babantu aho hantu na hantu umuntu ashaka kugenda nko minota 10 ariko nahagiye nk'amasaha arenga 3 kubera nagenda ndavura ntibikunda inzara yamfashe inda yafatanye n'umugongo ndaduga aho hantu ndaduga wa muduga ndamara tamuntu duhuye numvise n'ikintu kikakaje naca njyama mu ikanivu ico gihe nibaza ko zari nka saa 8 z'ijoro kubera naciye shika aho hantu hari bitaro by'abazungu sanga hari portaye bugaye ndavuga nti ngaha bakasanga habanyikiraho naciye nduga kuri iyo portaye ntabwo ari portaye ndende abazi ku bitaro by'Ibutezi portaye yari hari ico gihe n'ubu nihari ndaduga ariko kubera tanguvu nari mfise naciye ngwa hasi nkorokera kuri iyo portaye ariko imbere mu bitaro camera nk'umuntu yapfuye ifuro riraza mu kanwa ubwenge buragenda sinasubira kumenya aho ndi Imana yanje hariho umuntu wo muri famille yitwa Clemence yari yahahungiye acara hajya umuntu avyuka nka saa 11 agiye nko kwihagarika carambona acaramenya ararira carafata arampeka ashira mu mugongo aca ntwara ahantu nari nahiye mu mutwe hari hatanguye kubora hari mwinya aca arantwara ku bazungu baramvura barashiraho pansoma barahoza barashiraho pansoma hari umuzungu yitwa Stephanie umuzungu kazi yitwa Stephanie yarazinanye nabi wacu papa yarumenyesha Imana yakorana nabo bazungu arantwara ndibuka ikintu bandamije barampaye amata bampaniriki umuzungu kazi ariko ryarase kurenga ryaciye riniga kwera urumva imisi 5 atakintu urya uri umwana w'imyaka 10 yari myinshi nasa n'uwapfuye hanyuma ndasubira ndazana ubuzima buke wa data wacu twari tuzi ko yapfuye yitwa Ribere usanga arimo amasonde ahemera mu vyuma nyene baramutemaguye pe ariko sanga aracariho sinavyumva ntibikunda kwavuga ntivyakunda kwavuga hanyuma dusanga batangwa kuzana ibintu
byo gufasha impunzi abantu twahamaze nk'ukwezi kurenga ariko bakaguma bagomba kuza kutwica babaturanye badukura aho sinzi umuntu yumvise ariko aravuga n'abazungu ati buriya ejo mwe bazobica bazobasanga haba bice ho harimo abagabo bakeya baratwaruganiza twahavuye kuri abo bazungu tuhava duhungira mu Ruyigi twese hasigaye abantu bari mu bitaro gusa ikiguma cyako kiragira mitende barankurikirana pansoma bakayihindura ikiguma cyako kiragira mitende uwo muzungukazi havuye aje no mu Ruyigi arabwira papa ati hari mwana wawe yasigaye atereka kuncurira nta mwana yawe barasigaye ko navyumvise hanyuma tuguma ngaho turahava rero dufutora umugambi wo guhungira mu Ruyigi twaciye muri parike aho twanaciye ntaho nibuka kubera hari abantu batuje imbere baradutwara twagera ku mugoroba ku murango twashitse hano hari baraje ku isanzu amatara yamaze kwaka hari hafi saa moya z'ijoro abazungu baradukwirikiye badushikirira aho hantu baje n'imodoka zitatu ati turabasavye mugaruke Butezi umutekano wanyu nta kibazo impunzi ziri revolte bakwa no kumene izo modoka ati mugomba mutwice nko mwisha abandi biwacu twe duhungiye handi hari abandi mu Ruyigi izo modoka baraduherekeza gushika hano bita kumugumya mu Ruyigi nta twashikiye baratwakirana nk'izindi mpunzi ubwo papa turava turabonana yego none abo bazungu ntari mubizeye ko ariho mwari mwahungiye abazungu twari tubizeye kubera nta musikari n'umwe yarahari kandi hari ahantu ushobora kuvuga ati ndagiye no kunywa amazi nyuma y'igipangu bakakwiciraho ntitwari tubizeye twarabona yuko ahubwo bashaka no kudutanga kandi ivyo twiketse vyabaye vyo bana kumengo bari banabashibikiye atwagiye kubibonera 96 ntibatevye izo mpunzi abagiye mu kiroberi bahavuye baza barabica bamwe 56 bicigwa hamwe kuri yanje barahambwe byagendera murakoze bari 56 baciye hari ikinogo batarika mu bitoke baragifuruye kiba kinini bose baca barundayo barafurira ndibaza ko nawe wa mwana yari yamaze gucikana nawe ari mu bandi ico kinogo nubu kirahari hariho data wacu umwe yasigaye yarasubiyeho ni haba ico kinogo kiri munsi y'inzu bahamvyemwe abo bantu nubu urumva ntibarabahambana iteka baracari muri ico kinogo abo bantu bose uragiye urashitse mu Ruyigi murabonanye na papa wawe yego twarashitse papa mbonye ntiyavyakira ko bishoboka hanyuma papa muco Butezi hari habaye ubwicanyi bukomeye cyane abantu b'abagabo bose barabafashe uretse abo biwacu bishe bose bababesha ko bagiye mu nama barabatwara hari umustanteri twabisabwa bari bazanye essence baraturiye abantu benshi cyane muri commune ya Butezi babaturiye abantu b'abagabo b'abatutsi bose bo muri commune bwagiriza amazone 3 bwagiriza Mubira Butezi bose bababesha ko bagiye mu nama bashira mu nzu ya commune bayisuka ko essence barabaturira abantu baravuga ko baba bashika 300 yego canke n'abarenga kubera igitigiri kiragoye ariko umenye ko umuntu w'umugabo wese umututsi wo muri commune bashoboye gufata guhera ku wa 4 babaturiye ku wa 5 bose babatuririye muri commune urumva si abantu bake cyane abantu bake n'abantu benshi mwebwe muhagurutse muhunze muvuye ku bapatiri yego Liberi twamusizeyo kubera yakiri mu bitaro ariko nawe Imana havuye imufasha aragira mitende abazungu baramuzana n'abahungira mu Ruyigi bamaze kubona yuko twahavuye ntaco basubiye kuza kuhakora abo babanye Liberi havuye aza turabana nawe mu buhungiro arahava wewe warasubira no ku Gatumba ahantu twabaye apfuye mwaka uheze ahitanywe n'urupfu rusanzwe yego hanyuma bari bere ko bagumye ngaho mubona yuko abafati bishobora kuba mukabagira ikizere ariko bari batsinze imbere y'uko bafungiye yego mbo twabuze ikizere
kandi icizere kukibura birafise impamvu. Hariho abantu umuntu yinjiye abwira umuzungu vyumviswe n'umuntu agwaye ati bariya abantu mutabaduhaye ngo tubice timusi yaje igitero namwe tuzabajaniranye asa n'ubahaye rendezvous yuko bazoza. Uwo muntu niwe ntituzi ko yaratubeshe, niwe yatubariye yaduhaye iyo nkuru, kandi ntacemeze ko tuhaguma atari kutwica kubera nta buryo bwo kudukingira bari bafise, nta gisirikare bari bafise, nta nkoho. Kubuza abantu gusa ngo ntimwinjire ngaha ivyo ntibihagire. Twarabona yuko nibaza ari igitero na burya misi yose baguma bahakiga misi yose baza, twarabona yuko kuhicirwa vyaba ngombwa. Je maze guheza ishure navuye mfata ingingo yo kugaruka ubutezi, yego nza gutura nabo bantu nyene batwiciye ho humva vyaza n'ibisa n'ivyaheze. Murazi ko ariko bimeze nyene abishe n'abiciwe murabana uko. Ariko cyagiye kubabaza nagiye mbona ko agatima kataheze, haheze hari 93, haheze imyaka 3 yonyene. Itariki 28 z'ukwa gatanu 1996 1996 ba bantu b'abahutu bamwe baciye baja mu makambi y'impunzi, hariho imigwi y'ikiroberi CNDD-FDD baciye baza uwo munsi baza kwica impunzi tariki 28 z'ukwa gatanu. Ntawo zibagira zaba ku mugwa mukuru wa komine Butezi. Babazindukiye saa 10 z'ijoro bakubitamwo inkoho, barabarasa, barabatera amagrenade, harapfuye abantu benshi cyane, benshi. Baharuga mu bangana gute? Mbo abantu ko navyumvise baba barahiciye abantu barenga 60 uwo munsi. Eko sivyo hariho n'ababizi benshi cyane kubera wari umugambi wo gutera amakambi. Bavuye Butezi baca bagenda Bugendana tani misi irahera. Niho rero mvuga nti sinzokwibagira iyo tariki. Uwo mumama yantoye musi ya portail Clemence na uwo munsi bamwice muri abo bantu batewe, nawe barapfuye. Abo bantu bamenye muri Butezi bose barabatutsi. Eko barabatutsi, yari inkambi yarimwo abatutsi gusa, barabatutsi nta muntu yari. None mu bantu baje kwatera barobere mu bigo basenye DFDD harimo abo imvukira zaho hantu cyane gose, bose bari imvukira. Kiriya gihe benshi bari imvukira, bazana abantu b'imvukira bahaza aho muryama. Kwanza buca babatera bari babonye ibimenyetso. Eko impunzi zari zabonye ibimenyetso, baratabaza n'abasirikare, ko ico gihe hari n'abasirikare bake baragerageje kurwanira impunzi bari bahari, ariko kubera igitero cari kininiya ntaco bakijije. Rero Butezi hafise amateka mabi cyane, ukuvuga bavuga ko ubwoko bw'abatutsi babumaze cyane. Ukuvuga urumva bari basigaye baciye basanga mu ikambi, baho bahungiye barabica, abandi urumva baturiye mu ikomine. Eko ubuzima bwanje rero nuko bwagenze. Hanyuma Imana iramfasha ndaronka ukungene mbandanya nkurikirana amashuri. Ari abantu b'umuryango nyene bari basigaye bake, baratugwanagwanako, turabandanya turiga, ndaheza. Ubu nari umwarimu, dufise umuryango. Eko dufise umwana n'abana 3. Ego none gose. Eko wewe birumvikana ko wabonye ibintu byinshi, warabonye ingene bicana wawe, ingene bicana muvukana, nako kana gatoya wagiye kagashaka kugakorera bidakunda. Eko ivyo bintu ntacyakugize mu buzima bwawe? Ivyo bintu ntivyari kubura ico bingira. Bonda bibwirwa na data wacu yankurikiranye, data wacu umupatiri yankurikiranye cyane. Harageze igihe niga mu wa 4 ntashaka ko nokwicana n'umuntu w'umuhutu, nkaja muri crise canke mwijura ngo nkarazirana baje kuntema. Naviye ndondera umuntu w'umupsikologe, araza nyene turaganira, arantreta. Nsubiye inyuma gato
iyo misi namaze ntari yarangira ingaruka mbi cyane kubera abazungu basanze sitoma yaramaze gutoboka gushika n'ubu ndagwaye sitoma yavuye ico gihe nagumye mfata imiti ariko ibintu byo gupfufa hazora bize sitoma yaramaze kugira ikibazo kugira ikire batayibaze biragoye cyane ego mboje byarangira ingaruka mbi ariko novuga yuko vyamaze igihe gito cyane mu nyuma nahavuye mfata ingingo itahimbaye novuga n'abavyeyi nce nabwiye ko nsubiyeyo abavyeyi ntibavyumva umwe no subira ahantu hicyo tuvukana bose na ba mama ndabibona bavuga ati uwo muntu agiye kwiyahura ariko ndavuga nti kandi fisano tubaye itongo none tuzorekera abo bantu nyene ndafata umugambi wo gusubira aho hantu kubayo hanyuma asanga vyaraheze ciho abantu twari tubanye neza atanze igofise abanyikire ndabazi tukayaga mu mirima tugakorana ego gusa sinasubiye kuba ngaho Gatumba naba kuri centre ariko Gatumba ni hafi naja ndakorayo imirima turayikora uvugishije kuri ntanzigo bafitiye cyangwa kuba ari kugira gusa mushobore kubana mugabo urumva yuko igikomere kifise bon nk'umuntu yakwiciye umuvyeyi ubibona akantu k'inzigo ntikobura ariko novuga yuko Imana yarangiriye neza jewe ivyo je ntaco nari nkibibonamo kubera navuga nti sije nabuze abantu jenyene igihugu cose nuko none duteza kubana uko biri kose jewe nge nabanye wombera temwe no muri abo bantu banyiciye ndafisemwe abagenzi tuganira ubu je kubwi wanje numva ko vyampezemwo pe ntavuga ngo naka n'umuhutu ngo yaranyiciye uretse ko ariyo nabo mbanzi umuntu atofatira muri rusange naho abantu babikoze inzi je twahura tukaganira nkumva ko vyaheze kabisa yego ariko wewe gusa ico uvuga ushobora kuba warakize nuko ubizika bose atari bari yego hariho ababikoze ubwo mu bwoko bw'abahutu ariko muri yo urumva yuko so kuvuga yuko umuntu wese ubonye aba ari umwicanyi nico ndiko ndavuga umuntu wese so umwicanyi abo babikoze bariho nkavuga nti mu bwoko bwose harimo abantu beza n'abantu babi sinzi ubwene vyagiye biramvamwe nyene ndabona yuko umuntu ari umuntu akora ikibi nkawe nyene ariko umuntu atacafatira muri rusange kubera mu nyuma naho naciye ku mashure hariho abantu b'abahutu bagiye babagenzi cyane gusuma n'abatutsi kuburyo n'abandi batutsi bambwiye ati none wewe uratubesha vya bintu ntabwo ari byo wewe wofata abantu bakwiciye akaba ari bo mugendana bakaba bagenzi numva nari namaze gutahura yuko ntofatira muri rusange ngo abantu bose ni babi kubera nabo nyene harimwo aho usanga bameze neza mukaganira yego hanyuma wewe urumva babantu 56 bafuriye nubwo cyangwa bakarikiye kuba babashirayo yego uyu munsi akaba ariko umugwi severe werekana kuri no kunyanisha abarundi uri kurakora hacu ndawurasa bo ugwi severe jewe mbona mengo ntaco nawusaba gituma ataco nawusaba abo bantu bishwe je ndakurikirana amaradiyo nk'uko abandi bose bayakurikirana sinzi ko bahereye ivy'inyuma z'abashikira ivy'ahandi ngo bariko barondera ukuri je mbona mengo bariko barondera ukuri kumwe ivy'indwi na kabiri nibo numva ariko barazura ariko ico no basaba nticobura abantu bose abarundi babuze ari benshi nande ndipfuza yuko abiwanje bohambanwa iteka nk'abo bantu ndiko ndahagenda nkamenya yuko bahambwe mu kinogo kimwe ababinkoreye bakihari ariko nkumva umengo nta gace ariko barabihereza ivyo birababaza cyane turifuza yuko abarundi bose bahuye n'ubwicanyi ataco bazize uko Imana yabaremye bose bobaha agaciro kamwe
bose bakabahambana iteka umuntu yagiye akabona ahantu uwi washinguye urumva yikuruhutse ariko nkabo nzi yuko bahambwa uko na bimwe wibagiye usanga biriko biragaruka mu vyimviro yego no basaba yuko abarundi bose bofatwa kumwe abantu bazize akarenganyo bagafata co bazira ata muntu bagiriye nabi bose babaha agaciro atako byo kuvuga ngo batutse abahutu ariko muri rusange bafata abarundi bose bishwe gashinyaguro bahambanwe iteka dince no saba severe yego ejo mbega nk'ubu uvuze ko harazi ubutungane bwo gukora kuri ibi cyo byinshi bagiye biraba uno munsi we wumva woshira imbere ko mugirirana igisigwanga n'ababiciye canke wivuga uti cyoja mu bintu y'itungane bo kubisanzwe iyo umuntu burya n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa ubutungane bwo burakwiye umuntu yakoze ikibi akagihanirwa kugira gihe nisomo abasigaye inyuma iyo umuntu yishe umuntu hakaguma yitemberera agukindaga ntacobuze ko nabandi batabikora je navuga nti rero abantu bakoze ivyaha nk'ivyo barakwiye guhanwa vy'akarorero kugira ngo nabandi bibabere isomo.